kugira bikorohere mu mutwe fata uko CV ivuga ivyo umaze gukora, lettre de motivation nayo ikavuga ivyo ugiye gukorera iryo shirahamwe. Amahoro cyane, kaze mu kiganiro bimenye. Ni Abimana Chansa muri Argos TV. Mu kiganiro bimenye tuzohora turabira irya nino ibi na biriya tubayemo mu buzima bwa minsi yose, maze tubandanye twigishanya ubuza akayigisha ubundi aho kugira ngo ubuzima bube bwiza canke butworohere kuruta uko vyahora. Uyu munsi rero tugiye kuyaga namwe kuvyerekeye akazi. Iyo hageze akazi amashirahamwe atandukanye aratuma ko abantu bivanye na poste canke bivanye n'ikibanza kihari. N'umunsi rero tugira twigishanye mbega ni gute twotegura dossier ya candidature nziza kugira ngo naho haza kudepoza abantu benshi baze kudutoramwo mu bazokora ikibazo. Iyo hageze rero ko tudepoza turakwiye kwibaza tuti mbega ko muri iki gihugu akazi kabuze haza kudepoza nk'abantu barenga ijana canke barenga, mbega ni gute umukoresha yotora jewe kuruta abandi bose? Kugira batore wewe nuko ivyo uza kuba watanze bivanye n'ingene baza guharura baza gutanga amanota uza kubura uwa mbere. Ubu rero ngira ndabereka ingene muri dossier ya candidature canke ivyo gutanga muri candidature wobigira neza kugira ngo uze kuba umwe mu bo baza gutora n'imiburiburi ube mu baza gukora ikibazo. Muri dossier de candidature ikintu ca mbere ukwiye kuraba ni CV. Mbe CV yawe imeze gute? Ico nico ca mbere, kuko umukoresha imbere yuko aza kuraba ibindi vyose aza kubanza kuraba CV yawe. Nk'akarorero ngaha muri Argos TV turaheruka kugira appel y'ama stage professionnel, hadepoje abantu barenga ijana, ariko kugira tunyarutse kubatora twabanza kuraba ama CV yabo, mbe uyu yakoze iki, mbe uyu yize iki, gutyo gutyo. Nico gituma ikintu ca mbere ukwiye kuraba ari mbe CV yanje irikwije, mbe CV yanje imeze neza. Mu kiganiro gikurikira mbere niho tuzonabigisha ni gute no kwandika CV neza karushira ku rwego rw'ibihumbi 2021. Ikindi gikurikira havuye CV ni ikete, lettre de motivation. Hari abantu bakunda kuvyitiranya, ugasanga muri CV yagiye arashiramwo nize muri maternelle aha, nize primaire aha, nize biriya mu 2021 nta na kimwe bimaze. Fata mu mutwe ko muri CV uza gutanga na lettre de motivation uza gutanga umukoresha nivyo bibiri cyane nza kuraba kugira bikorohere mu mutwe. Fata uko CV ivuga ivyo umaze gukora, lettre de motivation nayo ikavuga ivyo ugiye gukorera iryo shirahamwe. Ntahura neza muri CV no kuvuga iyaranje, gerageza uburyo bwose uze gushiramwe ivyo umaze gukora, naho nyene si byose kuko byose ntibikenewe cane ko ubu amashirahamwe menshi ariko yexija urupapuro rumwe rwa CV page imwe. Iyaranje muri iyo page imwe rero uze kwivuga ivyo ushoboye. No kuvuga ni waza gushiramwo ngo umwaka n'uyu ngo naciye niga ngo premiere ngo mu wa mbere ngo muri maternelle yaha ngo umwaka ngo niga primaire, uza gusanga ya CV yaheze atakintu na kimwe uravuga ko ushoboye. Alors que CV ari kwidandaza no kwiyerekana mbeje nshoboye iki, no kumenya ko muri CV uriya mwanya dufise, iriya page imwe dufise canke zibiri zishireko ibikenewe. Mu kiganiro gikurikira nkuko nabivuze tuzokwigisha ingene mbe ni gute two kwandika CV neza mu 2021 kugira ngo babandi turiko turadepozanya, babandi bariko barasaba akazi nkako ndiko ndasaba ndabatsinde, bamwe turiko turasabana akazi ndabaceko maze je bampamagare ngo baza gukora écrit. Ica kabiri nkuko nakivuze ni lettre de motivation, nayo nyene tuzokwigira hamwe mbe ni gute two kwandika neza ikete ryo gusaba akazi.
ikete ryo gusaba akazi rimwe rimwe abantu benshi bakunze kugira ni nk'ivyo twabonye nkuko nabivuze turaheruka kugira appel d'offre abantu benshi baragenda bakakubita copier coller ko mukoresha ikete iyo ugiketse ucufata utujambo duke ukaturondera rimwe rimwe ukaca usanga ikete yari copier kuriya nyene nta kintu na kimwe yavuze kitari kuri internet uca usanga wa muntu nawe yari kuba bishoboye aciye abadisikarize kubera ko n'agatashe gatoyi ako ko kwandika ikete vyamunaniye. Ikindi ca gatatu muri dossier de candidature dutegerezwa gutegura rimwe n'ifoto kubera ko bivanye naho turi bivanye na organisation ikirabisaba hari izisaba foto izindi zigasaba identité yacu nakuba kuri identité canke passeport habari ku ifoto nukuvuga ivyo ni ibintu dutegerezwa kuba turarondera hakiri kare mbega n'umunsi nibaza kuvuga yuko candidature ari yarinye urafise identité iri scanne urafise ahantu quelque part kujya kuza kucuyitora uyishiremo. Ikindi naco ni gutegura amadiplome biratandukanye hari ama organisation zisaba ayandi ntazisabe iyo batabisavye reka kubishiramo kuko biza guca bibahuruhisha uza gusha usanga wowe ntibagutoye. Ibaze nk'ubasavye ikete ryo gusaba akazi basavye na CV basavye na karanga muntu gusa wowe ukacushiramo ama certificate nka 30 yose ufise ama diploma 3 ufise ibi na biriya byose ufise no kuvuga umuntu niyagera kuri dossier yiwawe biraza kumucanganya mbere uca usanga dossier yiwawe wanje kwishira mu kabati. Ikigira gatanu iyo turiko turagira dossier ya candidature yacu twoshingira ko cyane n'ama reference ndagisubiyemo kubera ko benshi hari gihe ama reference yacu dushira ko abantu kubera batwigishije aho ndiko mvuga cyane aba bajene bageze ishure bashaka kurondera akazi ugasanga ashize ko reference y'umuntu atanabizi ugasanga kubera gusa yamwigishije yamushize kuri CV yiwe no kuraba neza abantu mushira ku ma reference uwo muntu nibamubaza bati naka mbe reka dufate nk'akarorero Patrick mbega urazi ingeso ya Patrick uwo muntu washize kuri reference araza kuvyishura mbe Patrick umuhaye akazi aragakora neza mbe uwo muntu washize kuri reference vy'ukuri araza kwishura ico kibazo no kuraba rero abantu dushaka ku ma reference kenshi basaba 3 arabasaba 2 iyo babahamagaye shira ko abantu bazi potentiel yawe abantu bazi ibyo ushoboye kuburyo ko bavuga bati uyu muntu turamuzi arafise ubuntu uyu muntu turamuzi arazi gukora akazi. Ikurikira ni recommandation amalettre de recommandation aya arakenewe cyane muri candidature cyane ku bajene badafise experience c'est très important mugabo naho nyene ni kuyashiramwo iyo wabonye batasabye ibintu byinshi kugira ntibibagore iyo bariko bararaba candidature yawe ni kuvuga amalettre de recommandation azagufasha iki nk'akarorero warakoze stage muri OBR cyangwa warakoze stage mu kinyamakuru kanaka lettre de recommandation iza kuza yemeza bimwe wavuga muri lettre de motivation na CV ko vy'ukuri ubishoboye kubikora kuko lettre de recommandation n'umuntu acanke organisation iza kuvuga ati uyu muntu mumuhaye akazi turamuzi vy'ukuri ko akorana ishaka turamuzi vy'ukuri kwazi gukora ivyo bamuhaye. Ni kuvuga na recommandation ntitwozibagira naho rimwe ama organisation mwamwe canke amashirahamwe mwamwe ataba bikeneye cyane iyo wanditse CV neza na lettre de motivation ikaba ryanditse neza. Ikindi tutokwibagira ariko cyane iki kiraba abantu baba bamaze gukora attestation de travail. Attestation de travail niza kwerekana ati uyu muntu vy'ukuri bimwe yavuga muri CV ko yakoze yarabidukoreye twebwe yarakoze muri organisation wacu iyi myaka avuga ko yahakoze. Ibi cyane bica biraba abantu baba bamaze gukora bo barabizi ko attestation de travail wama uyifise.
n'ahantu uri kurasaba akazi rero ayo madokima tuvuze arashobora kongerekana canke ntashike. Ni nkuko nabibabwiye nti henshi hari igihe baza gusaba CV na lettre de motivation gusa. No kuvuga ivyo bitegerezwa kuba vyanditse neza ku buryo ko nibamurungikira kandidatire 100 canke 200 abajejwe guselektiona bitaza kubagora. Ifu kuza kwandika bya bintu vyiza bakeneye cyane cyane bihuye n'akazi bariko barahamagara uwo gakora, ku buryo ko wewe naho baza kuba banditse abantu 200 baza kuba ati uyu yatweretse ko by'ukuri ashoboye bimwe turiko turarondera. Kugira ntibibacike ntimwibagire kugira subscribe kuri iyi chaîne yacu, mbere munasangize n'abagenzi, kubera ko mu kiganiro gikurikira tuzobereka mbe ni gute twokwandika CV neza mu 2021, na cyane cyane ko ubu kubera kuriya kuntu twagumye twandika ama-CV usanga mu 2021 umuntu akicandika kuri CV ko yize maternelle hanaka, ko yize ntuze hanaka, ko yize primaire hanaka, aho gushiramwo ivyo ashoboye. Nagira ndaya bibutse kandi mbere yuko ndangiza, CV niyerekana ivyo umaze gukora, nayo ikete ryo gusaba akazi canke lettre de motivation yerekana mbe n'igiki uyu muntu agiye kudukorera, n'igiki ugiye gukorera iyo organisation. Nimba bariko ararondera umufinansier, muri lettre de motivation ushiramwo mbega ushiramo ati jewe ibi ndabizi, uwanashima biriya byose musaba ndabishoboye, nico gituma nje kugira ngo ndabikore, n'ibindi ni mu biganiro bikurikira. Ntimwibagire gusangiza n'abagenzi. Chancel Abimana, Argos TV, naho ubutaha.